y'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Tuje guha ikaze mwebwe mwese muri komera dukurikira kaze murana makuru yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka wa 2020. Tunabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku murongo ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburongo RPA akaburongo B. Ingiyo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Abantu babiri baraye batemagujwe imipanga muri komine ya Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke bakweka ko uburoze mwana makuru mwaza kubikurikira. Abanyeshuri b'amashure shingiro mu gisagara ca Bujumbura baranegura uburyo babazwamwo mu kibazo ca leta cyo kurangiza igice ca nyuma c'amashure y'intango navyo nyene twabiteguye. Namwigabane ubahuka cyo kuri uyu w'Imana tuganira kubijanye n'ubutunzi mu miryango ari bimwe mu mabi akorerwa abakenyezi. Mukanya idonido. Ndase kandi kubaha ikaze mwana makuru reka tuyahere mu bijanye n'umutekano uruhigi rw'abantu bakwekwa ko uburozi rurabandanya mu ntara ya Cibitoke. Muri ijoro ryakeye hari haramukiwe muri komine ya Mugina muri komine abantu babiri nibo batemagujwe imipanga. Idonido na Emmanuel Ndayishimiye. N'igihe c'isazine mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu niho rugo rwa Bahamenyakamwe Gaspard ruri ku mutumba Rubirizi muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke rwategwa n'umugwi w'abantu bitwaje imipanga. Abo bantu batarashobora kumenyekana baciye bitera mu nzu batemagura umugabo n'umugore wiwe. Hatungimana Maria umugore wa Bahamenyakamwe Gaspard yarababaye cyane. Ababanyi bavuga ko batazi ko azohavakira. Umugore n'umugabo baciye batwa kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura kugira barabe ko bo barokora. Mu babanyi bavuga ko uwo muryango uri mu miryango ya Ameriko irahigwa kwicwa yagirizwa uburozi. Uwo muryango ukabugize wa kane utewe mu ntara ya Cibitoke mu kiringo kidashika indwi. Ivyo bikaba vyabaye akamenyero ko ababikora babicisha mu nyandiko zitagira umukono bakagenda batagaguza hirya no hino mu mihana intonde z'abantu bagirizwa ko abarozi kandi bategerezwa guhanishwa n'igihano c'ugupfa. Kubera ivyo hategekanijwe ko abajeje intwaro bakoranya abanyagihugu mu ntumbero yo kubahumuriza. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Tukiri muri ntara nyene ya Cibitoke umuryango w'umuhisi Michel Habonimana yagandaguwe ku munsi wa kabiri atoye grenade ku mutumba Gasenyi wa komine Buganda nurahamba uwabo gushika aya mango. Uwo muryango ukaba uyu mugabo akaba yari yagandaguriwe aho yarasanzwe akorera akazi kiwe kizamo. Erojdive Lemesha niyateguriye nkuru. Michel Habonimana w'imyaka 60 yagandaguwe atewe grenade n'abantu batamenyekanye ku munsi wa kabiri igenekezo rya 8 Kigarama uno mwaka nk'igihe cy'isazi neza ijoro. Abagandaguye Michel Habonimana bamusanze aho yakorera akazi k'ubunyezamu kwishure nshingiro rya Bumbiri. Bukeye abajeje intwaro bamenyesheje ko abamwishe bo bari bamohoye kuba ari umurozi bamenyesha ko amatohoza yaciye atangura ngo hafatwa bamugandaguye. Kuva uyo munsi wa gatatu ikiziga c'umuhisi Michel Habonimana cyaciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'intara ya Cibitoke. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Gasenyi, umuryango wa Michel Habonimana uturutse mu ntara ya Ngozi aho uyo muhisi yavuka waraje ngo hambane iteka wabo ku munsi wa gatanu ariko bararindira ko bashikirizwa ikiziga c'uwabo barahebura. Ifu bamwe iteka rya Michel Habonimana riba rirasivye kandi aho kumushingura hari hateguwe. Nkuko bisanzwe ku bakozi ba leta nka Michel Habonimana harabaho ugufanwa iteka n'umukoresha. Ariko amasoko ya RPA mu banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi avuga ko umuryango warindiriye kumenyeshwa n'abatwara mu kazi Michel Habonimana ikibujije gukora umugigo wo gufanwa iteka urabura. Muri kino gihe rero amakenga kabatanguye kuba menshi haba ku muryango wabuze eka no ku banyagihugu bakibaza ico bakirindirije ifubwa rya Michel Habonimana na rijyango bisanzwe binazwi ko uburuhukiro bwo mu ntara ya Cibitoke budafise ivyankenerwa vyose kuburyo ikiziga cyo harenza imisi 2. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka mustantera wa komine Buganda Pamphila Kizimana. Arakoze na Erojdive Lemesha. Mukanya tonaniza ano makuru mu gisata c'indero.
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Turabandanya n'amakuru twateguriye. Uburyo bushasha bwo kubaza uko buri gice cy'umwaka w'ishure kirangiye ngo buzotuma abanyeshure biga mu mashure shingiro yo mu gisagara ca Bujumbura bayobegwa. Abanyeshure bamesha ko mu bibazo babazwa basanga harimwo ivyo batize kuko babazwa n'abatabigishije. Clovis Nyonzima. Inyuma yo gukora ibibazo bisozera igice ca mbere, abanyeshuri bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko uburyo bushasha bwo kubazwa butaborohereza na gato. Amakuru duhabwa nabo banyeshuri avuga ko mu bibazo bakoze wasangamwe ibijanye n'ivyigwa batigeze biga mu ishuri. Nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha, ivyo ngo biva ku buryo ivyo bibazo bitogwa. Aha rero umwigisha wese aratora ibibazo afatiye ku byo yigishije, hanyuma akabirungika mu buyobozi bw'indero muri komine. Ivyo bibazo rero ngo nivyo ubwo buyobozi buheza bugatoramwo ikibazo kimwe amashuri yo muri iyo komine yose aheza agakora. Ngo bitewe nuko hari amashuri usanga ataraheza kwigisha ivyigwa byatekanijwe muri ico gice, abanyeshuri batari bwige ibyatekanijwe barahura n'ingorane kuko hari aho mu bibazo babajijwe basanga byinshi atavyo bize, bakavuga ko bice bituma baronka amanota mabi. Babajije abigisha babo impamvu babazwa ivyo batariga, bamwe muri bo ngo babishura ko inyishu boyibaza umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyeshuri basaba umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura ko bwoza burabaza n'abigisha canke atari uko ubuyobozi bw'indero mu makomine mu kubaza bugafatira ku vyo bose bamaze kwiga. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutararonka abarongoye indero muri meri ya Bujumbura ngo bagire ico bashikirije. Arakoze na Clovis Niyonzima. Tukivuga ibijanye n'indero mu ntara ya Makamba, kutaronswa inyigisho zibanze ni bimwe mu bituma ubumenyi butituka mu gisata c'indero kubw'abigisha bamwe bo muri komine ya Nyanzarake. Abo bigisha bavuga ko biva mu kwiruka n'umwanya kugira ngo baheze urutonde rw'ivyigwa bitekanijwe. Marie Ange Irakoze. Abigisha bamwe bo muri komine Nyanzarake bavuga ko abana bo mu mwaka w'icenda atabumenyi bukwiye bagihabwa, ahubwo ko basigaye bigishwa gutora ikibazo ca leta. Bamwe mu bigisha baganiriye na RPA bavuga ko baguma biruka n'umwanya ngo baheze urutonde rw'ivyigwa bitegekanijwe. Mwaka w'icenda burya twigisha gutora ku nkubu gusumba ubumenyi, kuko ibani yuko baduhata kuretsa Kigarama hakiri kare. Porogaramu zabo ni nyinshi, ugasanga bisaba ko mwarimu umwanya wose ari kwigisha ku gatandatu no kwa Mungu mbere n'abigisha. Rero nta mwanya uriho gutegura abana ngo bamenye ubwenge, kuko n'ibyo byose nateza kwigisha bijya abona biri mukuru ibindi akabisima kare mu kwigisha nk'igifaransa basanga hari ibisomo general kugira ngo ukunde kwandika mwaka. Mu gihe baba bataronkejwe inyigisho zihagije, abo banyeshuri ntibiheza ngo biborohere kubandanya kumenya mu mashuri akurikira. Mu gituma abanyeshuri baheza mu mwaka ikirere baba cyo mwaka nyuma y'ishuri shingiro usanga ubumenyi sikirenga kubera ko baheza ngo bitunganye neza mu kubandanya neza inyigisho cyose imbere yabo, kuko abari inyigisho z'ibanze bataronse, bigatuma rero bagora kubandanya neza amashuri y'ishuri shingiro mbere n'amashuri kibazo cyo muri kaminuza bigatera bigwana kuko bataronse inyigisho zihagije. Mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo harangire igice ca mbere c'umwaka w'ishure w'2020 ushira w'2021, abo bigisha basaba ko inyigisho zotunganywa ukundi. Twarondeye Ciza Ernest, umuyobozi w'indero muri komine Nyanzarake, yatwishuye ko atangorane bafise mu bijanye n'ubumenyi. Arakoze Marie Ange Irakoze. Tukiri ngaho nyine mu ntara ya Makamba mu gisata kijanye n'imibano, ibikorwa byo gusanura ikiraro kiri ku ruzi Buyezi muri yo ntara ngo nibiratangura inyuma y'indwi zirenga zibiri. Umuyobozi mukuru ajeje gutunganya amabarabara atanze umuhango. Abanyagihugu bagicako bakavuga ko atamisi ico kiraro gisigaje kitabomotse. Hasherika gisi mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo, Emile Ndayisaba, umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'amabarabara, yarakoze igikorwa cyo kugenzura ibiraro bimwe biri mu bumanuko bw'igihugu. Mu vyo yabonye, yaremeje ko ibiraro bitari bike bibangamiwe, akaba ariko yari yemeye ko ikiraro kiri ku ruzi Buyezi muri komine Makamba cihutirwa gusanurwa. Kibabaye cyane ikiraro cyo ku ruzi Buyezi birihutirwa cyane, mbere bishobotse nanasavuye nko kuyinga liza ko twotanga isoko baza kudushira amabuye kugira ngo
hajya ahantu humuriwe n'amazi hasubiye gufata umurongo hanyuma bace bashiraho n'amagabiyo gutyo hama ikigo kijejwe gutunganya amabarabara kice kizana n'abakozi bazoba barakurikirana iyi tronso y'amazi ahamanukira kugira ngo bashobore gushigikira inkombe z'uruzi kugira ngo inyubako yacu ishobore kuba ikingiye. Abanyagihugu begereye ahari ico kiraro bavuga ko uko bateba kugikora ariko cononekara gusumba. Egome ibitero vy'unyuka guma bomoka imanga iba nini ku ruhande rwo hepfo bitera biduga ruguru amaferabeto yo mu kuzimu yamaze kuja hejuru amazi asigaye aca munsi uruzi ruherwimba hakurya no hakuno ku nkombe zose. Ntiturashobora kuronka Emile Ndayisaba umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'amabarabara kugira atubwire icatumye ivyo bikorwa bitaratangura. Arakoze na Rachel Gisye iganiro muri Burundi murayikurikira muciye ku buhinga ngurukano menye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ikumigwa mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango namwe mu mabi afatiye ugitsina akorerwa abakenyezi mu Burundi mu igabane ubahuka cyo kuri w'Imana tuzakurabira hamwe igituma ayo mabi akorerwa abakenyezi ingaruka zayo hamwe n'icyo kugwa kugira agateka k'abakenyezi kubahirizwe igabane ubahuka mu giteguriwe na Nadeje irakoze. Ikumigwa mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango hamwe no kubuzwa gukora akazi namwe mu mabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi batari bake mu Burundi. Ivyo biruko mu gihe ingingo y'indwi y'itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga 2016 rivuga ibijanye no gukingira abakorewe amabi afatiye ku gitsina hamwe no kugwanya ayo mabi rivuga ko abo bakanye bafise uburenganzira bungana mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango. Mu gihe hakiri abakenyezi bakorerwa ayo mabi nabo bubakanye vyoba biva kuki ingaruka zozo zibizahe kubakorewe ayo mabi hokogwa iki kugira ayo mabi afatiye ku gitsina atuzwe mu gihugu. Ibi ni bimwe mu bibazo tuza gucijya nino mu kigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana. Abatumire bacu ni Jean d'Arc Zaninyana umunyamabanga mukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS hamwe na Ernest Nkurunziza umunyamabanga shingwa bikogwa w'urunani rw'amashira hamwe adaharanira inyungu za politique Force. Kuri mikro muri kumwe na Nadeje irakoze ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Ndakunda RPA kubera arijwi ry'abanyagihugu. Amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme ari mu bwoko bwinshi harimo n'amabi afatiye ku butunzi aho umukenyezi yakwa n'umugabo wiwe uburenganzira bwo gukoresha itunga ry'umuryango canke akamubuza gukora akazi gatuma ashobora kuronka amafaranga. Ubwo bwoko bw'amabi afatiye ku gitsina tubusanga mu ngingo ya 2 y'itegeko nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga 2016 rivuga ibijanye no gukingira abakorewe amabi afatiye ku gitsina hamwe no kuyagwa. Jean d'Arc Zaninyana yanonosoye amategeko akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS aratanga insiguro iramvuye y'ubwo bwoko bw'amabi akorerwa abakenyezi mu ngo zabo. Ihohoterwa rifatiye ku butunzi rigamije kugabanya ubwigenge bw'umukenyezi ku matungo bafise bene uwo bakanye. Iryo hohoterwa rirakogwa bivanye n'imibereho y'uwo mukenyezi. Aha twovuga nk'akarorero iyo uwo mukenyezi atamushahara afise iryo hohoterwa riboneka iyo uwo bubakanye atuma aguma asiga amafaranga akantu kose akeneye kugura asabwa kwerekana amafaranga yakoresheje n'igiceri kirenga ko kutagira ubushobozi bwo gutanga amafaranga akwiye mu rugo kutitaho ibijanye no kwifata neza kwiwe kuba atakimenya ibijanye n'ubutunzi bwabo kumubuza gukora akandi kazi atarako mu rugo n'ibindi mu gihe uhohotewe no kuvuga uwo mukenyezi aronka agashahara naho iryo hohoterwa riboneka kenshi mu kugenzura itunga ry'umuryango kugira ngo ntashobore kumenya ivyo bafise kudaterera mu vyankenerwa byo mu rugo bivanye n'ubushobozi bwiwe kwigarurira amafaranga yiwe atamumvikano uhabaye kumuhata kuva mu kazi kiwe n'ibindi
ihohoterwa mu bubakanye ni icegeranyo c'ibikorwa, amajambo n'imigenzo bituma uwo mwubakanye ashaka kukugenzura, kukurengera, akanagusambura. Mwene ayo mabi arabujijwe kandi arahanwa n'amategeko. Mwene ayo mabi ni menshi kandi afitaniye amasano. Uguhonyanga agatika k'umukenyezi mu bijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango bitumwa nuko abagabo badaha agaciro gakwiriye abakenyezi babo. Ivyo rero bigatuma amagara y'umukenyezi akorerwa ayo mabi asinzikara, ntabagishobora guteza imbere umuryango wiwe hamwe n'igihugu. Bisigurwa na Ernest Nkurunziza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rw'ashirahamwe adaharanira inyungu za politike Force. Erega ni kwa kwikunda kw'abagabo bamwe bamwe no gufata umukenyezi nk'umuntu atagacira afise, ari uwo gutegeka, hari igikoresho c'umugabo, umugabo ashobora gufata uko yishakiye. Ni kwa kwigungira ko vyose k'umugabo kugira ngo yifatire mu gipfunsi umukenyezi, yame na ntaryo agufukamira, agusega, ku buryo abakenyezi bamera nk'abacakara b'abagabo babo. Bigaca rero vyunyugwa nuko inzego z'igihugu zitubahiriza agateka k'umukenyezi, ugasanga ahubwo abagize izo nzego nabo babikora gutyo mu ngo zabo. Usanga rero umukenyezi umutekano wiwe wo ku mutima no ku mubiri warahungabanye bikomeye. Ugasanga umukenyezi yaratuntuye, asigaye agenda arivugana, yidoga, yigunga, arira umwanya wose, eka ugasanga yarahungabanye ku mutima wiwe. Ubwo buzima rero bubi bwo ku mutima bwatumye butera ingwara nyinshi ku mubiri wiwe. Ubwo buzima bubi ababayeho butuma hagabanuka ubushobozi bw'umukenyezi bwo kwiteza imbere, bwo gukora ibikorwa biteza imbere umuryango, bigateza imbere igihugu. Uwo mukenyezi rero atakibikora agononokewe, ugasanga rero igihugu kirahahombeye. Ugasanga rero wa mukenyezi ubu asigaye yitaha ahubwo ubuzima bwiwe bwose, yama kwa muganga, yama ariko arafata imiti. Ugasanga rero umukenyezi atagishoboye kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ciwe. Kubwa Jean d'Arc Zaninyana, ugukorera ayo mabi abakenyezi bizana ubukene mu miryango, ibiheza bikagira n'uruhombo runini ku gihugu. Amabi akorerwa umukenyezi atuma umukenyezi aguma mu bukene, kandi abagore bakenye nibo kenshi bakorerwa ayo mabi. Abakenyezi benshi bo ku nkengera y'ibisagara barahohoterwa, bakama mu mutekano muke, haba mu ngo zabo canke aho babaye. Ku bakenyezi ubukene ni ingaruka, ikaba n'intandaro y'amabi. Ihohoterwa ry'abakenyezi rifatiye ku mubiri, ku gushurashuzwa no guturubikwa bituma haba igihombo ku mwimbu hamwe no ku bushobozi bw'imiryango. Ubukene butuma haba mu miryango no mu kibano hose hatamera neza. Vyongeye, mu gihe hari ubukene biragoye ko abakenyezi badakorerwa amabi. Nimba ubwingenge mu vy'ubutunzi bidakingira umukenyezi gukorerwa amabi, kuba umukenyezi afise ububasha mw'itunganwa ry'ubutunzi bimutuma ashobora guhitamwo neza. Umukenyezi azera byose kuba bubakanye ntashobora gutorera inyishu ivyo akeneye vyose hamwe n'ivy'abana. Umukobwa yatewe inda bivuye ku gushurashuzwa ku nguvu ashobora kwirukanwa mw'ishure, ivyo navyo bikamugabaniriza amahirwe yo kuronka akazi hamwe no kwitegurira akazoza keza. Vyumvikana rero yuko gufata ku nguvu navyo nyene bifise ingaruka mbi muri rya terambere ry'umukenyezi.
Jenda kunda RPA kubera ikunda abamama, abapapa, abana, abatamu n'abatamukazi, abarundi n'abanyamahanga. RPA nitwe rya bose. Mu ntumbero yo kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi, Jean d'Arc Zaninyana asanzwe aharanira agateka k'abakenyezi mu muhari MFFPS avuga ko ubutegetsi bw'igihugu bukwiye gushiramwe inguvu nyinshi bugahagarika ukudahana abakora ayo mabi ahohotera abakenyezi. Uburenganzira bw'abakenyezi bwo kudahohoterwa bukingiwe n'amasezerano mpuzamakungu nkayerekeye kurwanya ibintu byose bikumira abakenyezi na cane cane biciye mu vyasabwe mu ngingo za 12 na 19 hamwe n'ivyasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kubijanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abakenyezi mu mwaka w'1993. Harakenewe kandi ko haba gusigurira bihagije vyotuma biha akarusho kubijanye n'uburinganire bw'abakenyezi hamwe n'abagabo. Kubijanye n'abakorerwa ayo mabi bakaba bagize amahigwe ntabahitane, hakenewe inyishu nziza mu mice myinshi nk'umutekano, guhabwa aho baba mu bijanye n'amagara yabo, ubutungane n'ibindi bisata ndegwako. Ubutegetsi bw'igihugu bwoshira inguvu nyinshi mu gukingira amabi akorerwa abakenyezi. Iyo niyo nzira nyayo yo guhasha ayo mabi. Hakwiye kandi guhagarika ingendo yo kudahana ivyaha bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi. Mu gusozera, Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politique Force nawe nyene ahamagarira abarongoye igihugu guha agaciro gakwiriye abakenyezi ngo kuko aribo nkingi y'iterambere mu gushiraho amategeko yubahiriza ukungana kw'abakenyezi n'abagabo muri byose hamwe no gushira mu ngiro ibihano bihasha amabi akorerwa abakenyezi. Kubganje igikorwa kinini kandi gikuru gifiswe n'inzego z'igihugu n'abazirongoye bategerezwa kwerekana akarorero kandi bagashiraho amategeko yubahiriza umukenyezi kandi amunganisha n'umugabo muri vyose na hose. Hanyuma abo barongoye igihugu bagashira mu ngiro ibihano bihasha amabi yose akorerwa abakenyezi, bakongera bagashiraho inzego zifasha abahuye n'ayo mabi bakabafasha bimwe biboneka. Umukenyezi rero niwe nkingi y'iterambere, abarongoye igihugu nibabaherera agaciro bagwanye bivuye inyuma ikintu cose coza gitesha agaciro umuvyeyi, abavyeyi bacu, bashiki bacu, abakenyezi bacu n'abana bacu. Hanyuma bigishe abantu ingaruka mbi zikwirikira ayo mabi afatiye ku gitsina kugira ngo umurundi wese ahari yamena ntaryo azirikana ingaruka mbi zishikira igihugu, zigashikira imiryango, zigashikira abakenyezi kubera ayo mabi yama ariko arakorerwa abakenyezi. Nino kuri ako kamo gatewe na Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politique Force, dusozereye ko ikigabanubahuka cyo kuri no w'Imana cari gishimikiye ku mabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi mu ngo zabo, aho bamwe bakumigwa mu itunganywa ry'ubutunzi bw'umuryango, abandi nabo bakabuzwa gukora akazi kabazanira amafaranga. Ndashimiye abatumire ku vyiyumviro bashikirije, ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri kuri micro mwari kumwe na Nadege Rakoze naho ubutaha. Ubahuka. Arakenuye
na Deje irakoze kwigabane ubahuka aje kudushikiriza nyonga kandi amakuru twateguriye yo kuri uyu w'Imana duciye tuyasozerera ko abashimye mwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese kucafashije ndakengurukiye mwebwe ivyuma yari Fabrice mu rukundo cyo kimwe na MS Steven yunge ko yafashe amasanamu nabo nyene ndabakengurukiye Hervé NIYUHIRE meje kushikiza ano makuru kabanda basezeye ndayifuriza kugira uw'Imana mwiza Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye